Yeah, yeah. I feel musaraba hariso gonziza bose banywako gusa ivamwa gakiza yeah. Nahisemo kumukurikira, nahisemo kububiwe sinisubira inyuma, naho umuyaga ari mwinshi naho ijoro rikuze, je ndazi neza ko atazona jenyene ari kumwe nanje ntazondekura. Oh, ntazondekura. Oh, ntazondekura. Yes, nkuko mwamaze kubibona, iyi ni Peace International TV. Bakunzi bacu aho muri hose turabaramukije, tubifuriza amahoro ava ku mwami wacu Yesu Kristo. Nkuko rero mwamaze kubibona, turi kumwe n'abashitsi badasanzwe, ugwaruka, abasore ubona yuko bafise n'ibicurarangisho, muca mwumva yuko ari umwanya wa gospel. Mu gihe tumaze imisi tubaha ibiganiro bijanye n'indirimbo z'ugwaruka, indirimbo zo bita profane, ariko no musi rero ni gospel, ijambo ry'Imana, kuko byose birakenewe mu mibereho yacu. Nuko rero ntabicishije amajambo, reka tubasabe bidondore kugira ngo tubanze tumenye abo turi kumwe muri kino kiganiro. Mu gihe jewe ari Moses Angelo, ndabahaye ikaze, karibu muri PITV. Merci beaucoup. Kumbure rero abatabazi bavuga ati bandika mbere kuri uyu musore afise na kino gitari. Okay, murakoze cyane natwe kutwakira no kutiyumvira ko amaje nitwa Irakoze Emmanuel. Ego neza cyane. Jewe nitwa Parfedino. Ndibaza yuko abakunzi ba PITV badukurikira 5 basanzwe bakunze muri PITV. Ego nkuko rero mwamaze kwidondora, turabona yuko mufite n'ibicurarangisho, twarumvise yuko muri n'abaririmbyi ba gospel. Mwaje muva mu ishingiro irihe? Je nsengera muri Afrika ku Cibitoke. Niho nsengera muri bihugu vy'Imana. Sanzwe ndirimbayo, ndavuza kibuki, swat piano cyangwa guitar. Parfait wo gute? Ya nanje nsengera muri Afrika ku Cibitoke. Amandu muririmbyi. Kumbure muvuze ko muri abaririmbyi musanga muri ko mu mugwi, muba hari umugwi muri mwo mu butubwira n'izina. Ego turafite hamwe no gukora mu makorale mu ishingiro y'Afrika ku Cibitoke. Turafite no ndi mugwi hambavu duhurira n'aba jeune benshi bava mu eglise zitandukanye, bwa umwe nyene bw'amashengero cyangwa bwa umwe nyene bw'abaririmbyi bahimbaza Imana. Ni mugwi witwa BGT mu majambo make, mugabo witwa the bringers of good tidings. Sobanura ngo abantu bazana inkuru nziza. Neza cyane. Bazana inkuru nziza. Undi ruhande ni the bringers of good news. Ni inkuru nziza z'ubwami bw'Imana. Ni mugwi rero uri ambavu na Parfait nawe turi kumwe nawe nyene. Okay. Nuko rero bakunzi ba PITV mwarangije kumva abo turi kumwe n'ugwaruka ruva muri brand ya Bringers of Good Tidings mu ishingiro rya Fekabu. Ya Afrika ku Cibitoke. Okay. Nuko rero mwamaze rero gushika, turabona yuko munaririmba. Kumbure mubanza mukaducishizaho gato gusa, hanyuma ibindi bigakurikira kugira ngo mubanze muryohere abakunzi bacu. Ametenda mema, ametenda mema, ametenda mema, ndo maana naimba.
ametenda mema, ametenda mema Bwana, ametenda mema Yesu, ndo maana naimba. Ametenda mema, ametenda mema, ametenda mema, ametenda mema, ndo maana naimba. Ametenda mema, ametenda mema, ametenda mema Bwana, ndo maana naimba. Ametenda mema, ametenda mema, ametenda mema, ametenda mema, ametenda mema, ametenda mema, yo yo yo, ametenda mema, ndo maana naimba. Wow. Nuko rero bakunzi ba PITV murabona yuko aba basore bamaze kuduha akaririmbo karyoshe gafite n'umudiho mwiza cyane kandi karyoheye amatwi n'amajambo meza. Ametenda wema, yakoze ibyiza. Parfait. Kubera iki washoboye kwiyumvira ino ndirimbo? Kombore woba wayiririmbye ufatiye kuki? Mucamake fatira muri byinshi kuko Imana niyo igitangaza. Imana ikora ubuntu, Imana niyo urukundo cyane gose. Yarankoreye ibitangaza byinshi cyane kuva nyiri umwana gushika muri ino myaka mfise. Nabuhinga nakoresheje mugabo no kubw'ubuntu bw'Imana, kubw'urukundo rw'Imana. Kuryama mvyuka mbona umurango, mbona izuba, mbona ukwezi, ni igitangaza c'Imana. Omfete ivyo ni ibintu bikuru cyane, nibikorwa bikuru cyane Imana ibinkoreye mu kunyereka umunsi ku wundi. Sinobura kwishima no kwishira hejuru ubw'ibikorwa bikomeye cyane ibitangaza yaminkorera ko bukeye no ko bwije. Nuko benera Ego, kugira rero ushobore kuba wumva wuririmba, kugira umenye iyo mpano ikunyegejemwo, vyagenze gute? Hari ryari ushikire n'ugo rugero rwo kuririmba nkuko? Haciye imyaka itari mike. Mfite kuva nkizwa naciye numva umutima wo kuririmbira Imana bivanye n'ibintu naciyemo. Narakijijwe muri 2012, ari ibintu nari naciyemo, ibintu bikomeye cyane, ibintu by'ububandi nyene. Mugabo ndashima Imana kugene yankuye hariya ikanshikana mu gakiza kayo. Rero naciye numva umutima wo guha Imana amashimwe, kwiririmbira, kuvuga ubutumwa n'ibindi bikorwa by'Imana. Yego. Ubu rero indirimbo, hari indirimbo womaze kuririmba ziri kuri YouTube canke bimeze gute? Jena namaze kwandika indirimbo zitari nkeyi, mugabo sindagirirwa amahirwe yo kuja muri YouTube, gusa ndazifise zirandise. Yego. Muri make habuze uburyo kugira ngo uzishire ku mugaragaro. Yani ikintu cy'umwanya. Yego. Kuririmba rero kwawe abenshi abaririmba bisunga Bibiliya. Wewe hari Bibiliya wisunga amajambo kugira ngo yandike aturuka he? Nivyo rimwe na rimwe ari indirimbo nisunga Bibiliya, n'izindi ndirimbo nisunga kubw'ubuzima bw'umwana w'umuntu cyane cyane ubwiwanje nubwo mbonesha amaso. Hama bikaca binera gukompoza indirimbo cyane cyane usanga ari yo guhimbaza Imana cyangwa yo gutazira Imana cyane iyo kuvuga ubutumwa n'ibindi bene ivyo. Ugitangura kuririmba hari ntambamye wahuye nazo, byari byifashe gute muri make? Hari intambamye myinshi cyane kubera yuko mu kuririmba kwanza ni biza uko nyene
byamfashe umwanya kugira ngo ngira amatravaye ndondere ijwi basi hama ndondere n'amajambo y'Imana nkasoma Bibiliya cyane kugira ngo amajambo y'Imana abe muri jewe ayo nyene niyo nkunda gukoresha. Ego urakoze cyane, reka ngaruke kumbure kuri Emma. Twabonye yuko wari kuravuza kino gikoresho kandi ni igikoresho c'ubuhinga. Kuri wewe watanguye kukivuza ryari no kugira ngo uwo mudiho ushobora ko wokora nkuko bikajana n'amajambo yaririmbye byari bimeze gute? Jewe gitari ndakivuza mugabo si cyane kuko sinabandanije mugabo niki ni instrument ngunda cyane kuva ngira umwana narakunda gufata dudusinga ngadushira mu mbaho nyine kugira ngo ndabe ko no kumva umudiho nkumva ko ariho. Rero mugabo natanguye kwivuza neza nango guciga neza muri 2006 muri Centre Jeune Kamenge niyo batanguye gutwiza ama note ya mbere ya gitari naho nabanarije gose mugabo nakwiye bitari bike kuko ico gihe byavana ko atagitari mfise urumva nategeza kukurondera nkabona abantu bafise gitari nkabika kwinyuma cyane cyane ico gihe ko nari nkiri umpeti cyane donc nabura gitari mbwa mu manaho wasanga gitari ndakironse mugabo umuntu wasanga ari utuntu twinshi agoma yiruka usanga rero ni gorane. Birashika aho umuntu yoririmba indirimbo iyo ari yo yose ufise gitari ukacugira ko uvuza canke murabanza mukabitegura? Ndashobora kuvuza nkagerageza nkuko bisanzwe nyine ndashobora kuyivuza mugabo urumva ibintu mwabiteguyeho bisakarusho ndashobora gutora note yako ari mbamo nka kubita nandi nkangira ivyo nshoboye umuntu ushobora kuvuga ko ni bya base go aho sinobura gutora umuntu ku inote amanda amvugize handuke. Ego nawe rero ugize umugwi wa BGT mu ishengero rya Afrikabu mu Cibitoki kandi usanzwe uri no muririmbyi ku giti ciwawe ufite indirimbo zingahe umaze gushira ku mugaragaro? Ikindi uvuye kumenya ni ukuvuga BGT sikuvuga yuko ngo ikomoka muri Afrikabu Cibitoki nabwiye BGT donc nundi mugwi uriya pari y'ishengero mugabo amarepetition menshi akora muri Afrikabu Cibitoki gusa abantu benshi turi muri BGT na muri Afrikabu Cibitoki nkubona je na Parfait ubona ugiye ko tuva amashinga atandukanye niho bari muri iyo mugwi witwa BGT yani groupe y'abantu biyumviye guhimbaza Imana. Amakuru ambaza ikibazo c'indirimbo donc je natanguye gusora indirimbo narinjira muri BGT avant nafise indirimbo zitatu muri YouTube amakuru BGT naho nagiye gukora mu gihe tuvuga ko reka dukoreye mu bumwe ibikorwa cy'Imana twituze ego nubu nari namaze gusora indirimbo ku ndirimbo ufise rero nizingaye kuri YouTube amazina wozikenera yo zironka gute? Awozikenera nawe yo kwandikira koze Emmanuel muri YouTube arazibona. Hari indirimbo yitwa Mbega Ivyawe mwami yitwa Mbega Ivyawe ubundi ni icongereza bivuga ngo I'm free. Hari indirimbo ivuga ngo mwami Imana nizo ndirimbo zitatu mfise muri YouTube. Imwe niyo maze gusorera clip yitwa Mbega Ivyawe izindi zose ushaka gusonga karamari lyrics. Kumbure nawe tubwire mu camake kugira ngo umve ko ririmba utoja muri profane ukaja muri gospel byagenze gute? Urumva bivana n'umuntu aho yakuriye je nakuze umuryango w'abantu bakikijwe mbona abantu bahimbaza Imana batazira Imana kwijanye na profane ndabumva nabyo baririmba navyo ndabaga ko cyane ariko yose ni munsi n'ingabire Imana yamuhaye mugabo je cyo nabonye ciza nabonye ikintu cyambere ko noririmbira ni Imana iduye ubuzima itongera imisi yo kubaho ijije n'ibyo byose niyo ngunda guhimbaza no mbona umutima wanje woha cyane amashimi cyangwa woha kuko kuririmba musanzwe ni nko guhayagiza guhimbaza urumva ikintu ego kuko hariho n'impanuro nyinshi umuntu ashobora gushira mu cyo guhimbaza mugabo je kenshi ngunda gushiramo guhimbaza Imana gutazira Imana je tumagiye muri gospel kenshi mugabo nibivuga yuko indirimbo nshobora kuririmba zohanura abantu zinazo zihari mugabo kenshi jewe gospel music niyo novuga yuko bonsangamo kuko
niyo vision zanje niho mbona yuko nobamo. Akumbure rero abakunzi bacu baravuga ati Emma twamubonye ariko aravuza ntitwamumvise ariko aririmba neza. Bafite inyota n'inzara kuvuga ati kana twumvijwe giwe kumbure bobashishirizaho gato ku ndirimbo iyo ari yose wumva we wifuza. Nahisemo kumukurikira, nahisemo kububiwe, sinisubira inyuma, naho umuyaga ari mwinshi, naho ijoro rikuze, je ndazi neza ko atazona jenyene, ari kumwe nanje, ntazondekura. Oh, ntazondekura. Oh, ntazondekura. Okay, byiza cyane. Ndumva kabisa amajwi inkumbure mufungura indimu. Indimu ni nabo zizana ijwi oya ragatoya, ariko benshi bakunda kuyifata ngo kumbure n'ijwi ngo ryomera neza, bakirinda ngo amabarafu ngatuma ijwi risarara. Icyo novuga indimu icifasha sikuzana ijwi oya na gatoya, ntabwo izana ijwi giza gusa. Ni nk'ibintu bavuga ko gusukura ahantu uvuga nko umuhogo ashobora kuba ameze n'amaparasite yo mu muhogo n'ibindi, donc uyo indimu donc irafasitite umuntu kugira ngo agire nani nziza, donc hamere neza ku muhogo kugira ngo yumve kurimba neza. Amabarafu nako uravuga ibintu bikanye byose birazibira amakorde vocal kugira ngo nagende neza ijwi nirisoke mu byo wobishaka. Rero indimu rero donc nibwo kuvuga ko mu kirundi ciza no yuko donc isikura nibwo kuvuga ko ari ikibashe tanyine umuhogo kugira ngo mere neza umuntu sho kumva ko aririmba atabintu umugende w'amazi. Mugabe kuvuga ko ngo uja gufata ngo ukanywa indimu ngo cugira ijwi gize ariba n'amagi nazana ijwi gize neza cyane. Emma ubwo rero twamaze kumva nawe tubwira mu ncamake uvuze ko watanguye kwiga gitari mu mwaka wa 2006 muri Centre Jeune. Rero watanguye kuririmba ku mugaragaro byari kurimba ku mugaragaro ni muri 2014 niho novuga ko niho nasohoye indirimbo ya mbere itwa I'm free. Niho natanguye gusohora indirimbo muri rw'icyongereza. Mugabo kuririmba urumva ni ingabire umuntu yakuranye kuva mu buto bwanje, nagume indirimbo muri Sunday school muri byo kuririmba ndabikurikirana cyane kubera umbagiye ku mugaragaro. Naje novuga ko natanguye gusohora indirimbo muri 2014. Niho no kuvuga ngo umuntu yavuga ngo yoja muri YouTube cyangwa yakamenya indirimbo yasohoye ku mugaragaro niyi. Turakunze kubona abandi baririmbyi ba gospel barakora ibitaramo ama concert ku mugaragaro, mbere rimwe na rimwe abantu bakaza kuraba wewe nka vision yiwawe. Urabona nawe uzotegura ibitaramo ku mugaragaro cyangwa uzogumuririmba uko nyene? Ibiteramo turabikora rimwe na rimwe swat je nabikoze tongo turakora no mu mugwi wacu BGT. Urabona umuririmbyi vision dufise izatandukanye kugira ngo tumenyekanishe ibikorwa dufise dukora ibikorwa by'Imana muri twebwe. Hari kenshi twarige tubicisha mu ndirimbo tukabicisha no mu biteramo ma concert ma evenement, ayo turakundize kuyagira gusa ngira bashese kumbwira ibiteramo bikuze cyane n'ivyo abantu usanga bagira ma stade cyangwa ma place yakomeye swate abantu bamenyereye kuza par exemple muri CLM cyangwa no mwindi muri CCF muri urumva ivyo nta muntu atagira iyo vision. Kenshi urumva ko byinshi bivana n'uburyo na support ikwiye. Mugabo ndibaza hamwe na vision hamwe no kuguma mu bikorwa utabifuyemo nta kintu kimwe kidashoboka. Abantu bose urumva bageze ku rubu bajya bose baririmbira Imana baririmbira ari itape bagenda barashika ko bagiye barashikako. Uwiteguye kutabivamo niyo etape kuravuga zoyishikako. Ego parfait. Kuri ico kibazo nari ndamubajije, abantu benshi barakunze kwidodomba bavuga ati kubera iki abarimbyi ba gospel bategura ibitaramo bagasaba amafaranga menshi kandi fitwa yuko bariko baratanga ubutumwa, bigenda gute kugira ngo basaba amafaranga nkayo?
usanga 100,000 byarashitse ku baririmbyi bamwe mu gusaba amahera bivana n'ukuntu aba yateguye icyo giteramo kuko ibintu n'abafise ivyuma bikwiye mugabo bica bisaba yuko akotesha ivyuma kugira ngo aze gusora ibintu byiza rero atasaba nawe nyine amahera kugira ngo aronke yajya amahera yo kuriha bijya vyuma n'ibindi yego nawe icyo kibazo kivuga ku iki icyo kibazo cy'uko bavuga ngo basaba amahera menshi gospel none si gospel urumva profane bo bateguye ibikorane biva n'ineguro yabo ari amahera bagira pour class magira ngo binjire kumbe bo bavati profane ni business barimwo bo baba ko ari business barimo mugabo natwebwe muri cadre ya gospel music niko gusa abantu bataratahura ibintu buya gushikira umuririmbyi ni ibintu bikomeye cyane ko bagize effort par exemple umuririmbyi amaze kugira album cyangwa akavuga ngo reka negure abantu bategurira ikintu aba yipanze muri we ari ikintu aba sacrifice abakoresheje uburyo bwinshi par exemple ashobora kuvuga ngo place akayikotesha 2 millions agaca afata ivyuma bikomeye ku buryo umuntu aza kwinjira ajya ahantu aze kumva son imeze neza acoustic ibintu bimeze neza ahantu hateguwe neza ibyo byose ni ibintu bisaba uburyo rero kugira ngo umuririmbyi aguhaye erega kugira ngo icyo kintu ugiye agaciro n'ubundi tugeza gutanga amahera kugira ngo winjire ibintu bigende neza sivyo kuvuga abantu bari complica mu mitwe ngo ngusaba amahera ngo iki ibintu byose bigego bikoreshwa n'uburyo mugabo ijya ni si form ya support gushikira ubwa c'Imana ikindi mbega n'ujya muririmbyi yumve ko ari mu bantu bashaka kuza n'ubundi turashaka gutegura ibikorane cyangwa se tugategura concert abantu bakinjira ku buntu nivyo umuntu ashaka kubikora bivana n'umuntu n'uburyo umuntu aba afise mugabo ijya support nawe sometimes ibikenewe nico gituma rero ibyo byose biba kuko ivyagusa nyene abantu bama bibaza ivyagusa bitera ubwenge buke kwe ahubwo abakizo biragasindwa n'ivyo bintu bavuga ngo by'ubuntu bavuga ati twahawe ku ubuntu twarabuhawe agakiza twagahawe ku buntu kumbe nizo nzi twazo bitwaza akora agakiza mtamba urumva agakiza kandi kahawe na Yesu niwe ashoboye byose urumva niwe atwitangiye rimwe mugabo ibindi bintu bikurikira byose tugiye dushiramo iryo nani sanga turihenda cyane neza cyane kumbure akabazo umuririmbyi wa gospel wemera mu Burundi cyangwa ku rwego mpuzamakungu anaguha inspiration ninde Burundi je ndemera abatwitangiye imbere bose ko barimba neza ba fortran ba Polinaire ba dudu ba David ba Masezerano nabandi ba Redemption Group nabandi bose je ndabemera bahagaze neza ba CMS nabandi mbwe no hanze y'igihugu cya gospel bose ndabemera gusa wombwira uti kuko bavuze ngo abakwinspira bose baranyinspira kuko bari spirituel barakora ibyo byose bimeze neza gusa wombwira ngo amasiblage mfise uvuga ngo ari gihe urukundo kanaka cy'umuntu kanaka aririmbye wo mwigana ivyo ndavyumva ba Anthony Evans cyangwa ba Israel Houston ba Franklin bose n'abantu biwanje nkunda cyane kuno baririmba kuno bakompoza ngashaka kwigana n'amajwi yabo kuno kwishyura n'indirimbo kuno bazivuza ni kundirimbo kumbure mukanya uraducishirizako reka yes nuko rero bakunzi ba PITV murabona ko turi kumwe n'abasore Emma na Parfait abaririmbyi ba gospel baririmbira mu guhimbaza Imana cyangwa indirimbo zo gutazira Imana mu gihe rero twegereje ku musozo w'ikiganiro cacu kumbure rero bo tubwira akajambo kanyuma mubwira abakunzi bacu ba PITV n'intambamye muba muhura nazo n'ukuntu n'integuro kumbure muba mufise mu bihe bizoza agakemanyi mwozo dutegurira ibintu nk'ivyo Parfait wewe gute murakoze cyane icyo novuga turafise ibintu byinshi turiko turategura nkuko mwavuze agakemanyi ujya muzokabona igihe kigeze gusa ijambo rya nyuma novuga kuri PITV turabashimiye cyane mu kuduha kino kibanza cyangwa se kano kanya ko kuvugana namwe Imana ibayizagire cyane gose ndibaza tuzosubira n'ibindi bihe Imana izoguma iduhezagirana natwe
murakoze. Kuri wewe nawe akajambo ka nyuma kumbure hari n'intambamye wowe uhura nazo ku giti cy'iwawe mu gihe ukora novuga ati kino gikorwa kidasanzwe cyo kuririmba? Jewe manze kubashimira kwanza PITV ku matwiyumviriye ko murakoze cyane ku Imana yabishizeho kugira ngo dufashanye muri byose. No kuri respect cyane kuri PITV mushikara gufasha n'abandi bose bafite ingabire. Intambamye duhura nazo kenshi twebwe novuga je sinzi ko ari intambamye mura nazo kwiri kuko intambamye nyinshi umuntu ahura nuko agenda swati ivyo birashobora gutuma nutera imbere ubuzima n'ibindi mugabo ubuzima n'ibindi ni ibintu by'umwanya gusa nkuko Papa akakubwira nimba Imana yanditse ko nzotera imbere na nambamye nimwe hari genzi biragwanira imbere ahubwo ni time ndiko ndahura nazo nibiye gusa ndiko ndahura nabi biye mugabo kini nasanze cica cyane witwaye nabi ejo niyo nambamye ya mbere bya n'ibindi bikagufata nabi ugasanga bihindutse ko imivumo mugabo umuntu yifata neza nambamye hari gutera imbere Imana izo irafisindira nigiye gusa na namba mije mbona ngo kubura amahera n'ibintu bya time n'ibintu by'ibihe ejo Imana izo bikora. Ego nuko rero reka tubashimire cyane kuba mwashoboye kutwitaba twizere ko n'ikindi gihe nitwabatuma ko muzoshobora kwitaba akamu kacu bakunzi ba PITV. Twari kumwe na Parfait na Emma abaririmbyi batazira bari no mu mugwe wa BGT kandi basanzwe baruhukira mu ishingiro rya Africa Bu. Reka tubashimire cyane mugire subscribe kandi dufashe ugwaruka rufise impano mu kwafata mu mugongo. Kino kiganiro ubona ari cyo cyakunguye ugire share like na comment ku kibazo cyose wifuza kubabaza kumbure igihe kizoza tuzobaha inyishu mu kubasezera. Rero katubasabe baturirimbira akarimbo kanyuma hanyuma mubandanye muryoherwa abakunzi bacu ba PITV. Mwakubona Moses Angelo, bye bye. I feel musaraba hariso gonziza bose banywako gusa ivamwa gakiza gumeho kugiti cha Yesu amaraso we ni oso koyubugi ingo I feel musaraba ngemima go muku